murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri aho naruhiye ngirenze namenya ibyabaye kuri burya bwato warose piste cyane mve habonetse un rescapé ça un rescapé encore atahura ego toto na kadede bamukuye ibugohewe ejo mu gitondo nzoja kumugirisha interview byahavuye bigenda gute nashitse asha kwisaha journaliste en danger mwaramutse iyo umuntu ampaye rendez-vous yewe umva ndagerageza nyene nkashika kwisaha ugenda mwereke ko ndamwubashe asha uranyuha bwa bundi cyane gose brigadier toto ego kabisa ndayibonye be noneho umuntu atubashe mwebwe abajejwe umutekano yoba yibaza iki njanye nawe shabuciye ubwenge none wibaza ko ndaguhamagariye iki ba kimwe coco ndazi ko ari ciza gusa kimpinduriye programme kuko hari ahantu nari naraye nategekanije ko nzozindukira no munsi asha ntundi uvugira mu migani ndahazi toto sinibaza vyuma ko wohamenya kuko si hafi yo ngaha journaliste shaka wirekiri wendazi kuri nshigwa rimenetse mugwigi nkuru egome kandi ndazihiga ni rusangi n'ahandi ntinda kubaza ko nabipanze jo mwijoro uba wahamenye gute ahira kutagirije gufata ijwi rya wa murescape wo ku bwato tarose harira twumve Asha. Emwe totalement démasqué. Toto. Nimba ukoresha ibifaro si gusa. Nihibyo gute. Yo umenye umwe bwari kindisha. Oya nukuri toto uranjaniranije. Wabimenye gute mfashe usigurire. Ndakuzi wewe kanyenyeri. Inkuru nkijya. Nanone sinzigenda tutahure kuri hôpital tumukuye buko. Kandi abashefu baranyemera nkuko kose. Oyambwa ntiwishemereye. Ega ndakaze. Umviriza. Oui. Ndagutumye kugira ndakubwira icyavuye muri enquête ya muntu yagutelefona. Ego. Intéressant. Asha, hamwe mwumbwira ko mwamufasha. Man, no kwiruhutsa kuko naho nase ko mu mpabangendanira. Asha, ndafise ubwoba. Niturabimenya ariko tubashane tuzomumenya. Ego yo. Service de zone yarabonye ko yagutelefone hagazi rusangi. Ah bon? C'est vrai? Yego. Baravye muri historique des appels. Ijya nimero guhamagaye. Yego. Apari wewe ngahi rusangi. Yamavugana gusa ni nimero imwe y'imhumuro. Imhumuro? Yego. Asha, nta yindi nimero imuhamagara. Begurazi. Nimba menase ziri ko ziva hariya. Ntaya nyene. Asha. Ciye mbona ko bwato nkwiye kuburonderera muhumuro nyene. Yewe garewe sawa gihora kimena ku murango ukanka go dusangira ngo haracari kare none witeretse icupa ku musasi reka shatoyo ariko umuntu ashika mu kubande kwinjima mu rufu wa muhungu nivyo yemeje akavyibagira asha je navyumvise mu kijya nkuri tagusiga amarembe kabisa ega nico gituma nje kukurabagipe hewe harababa kweri oya shumva narahinda hetwe ijoro ryose kubera ubwoba wa numbarire none ushizemo n'inzoga kandi zirakwica gipe bireke ese zonye rusazikankuraho naje gusamukira muri rya buye oya none wafunguyeho umviriza muhungu nuwo ntamika nizomanuka ndagukira usangiye itoyo ndapfuye muhungu oya mwene wacu reka ivyo ujya muntu herokutse akabivuga ndakinjira cico mbona gipe mwitange wishikane ku gipolisi uvuge vyose ukuri kwa mbere bapfume bakumvira mu kanwa kawe ega bishobora kugufasha ico nacimvire wa Mungu ariko hari ikibazo gikomeye ntibifata uko nimba utinya kwijana je ndashobora kuguherekeza nta ngorane oya si ico Mungu kwijana no kwijana yamara kanyenyeri nawe acha bimenya ko ye nje ndamubura kandi wa Mungu ukunda muzika nyenyeri nazogumana nanje amaze kumenya ivyo nakoze erega nibyo ego canke oya vraiment
kuko urukundo rurihangana erega ushobora kuba umwihenze ko gipe nimba gukunda koko azokubabarira nawe sone pasire wa Mungu kanyenyera akunda ukuri kuruta vyose nanje narakumuhishije kandi rero nongera ko ndamwihisha ko wa Mungu shagipe ry'umutima menyo ubivuze uzoruhuka ku mutima erega nico gikomeye ubu no gusova ivyo muri kazoza mugenzi umveto yewe nawe basha nakubu nakumvise nawe urukumbwira ivya kazoza reka kwihebura guco kazoza uragafise nya ndagakuye reka kwiyahuza inzoga na kanyenyeri nimuvugane ugenda ufukame uravyumva je ndabiza arakubabarira hari udakosha none mu buzima gagipe reka wewe hari ico utazi wa Mungu cigiki kandi kanyenyeri wazindutse kwa muganga gufata amajwi y'ije muri escape sa kutavyumva ndatahuye kakabande kumwijima w'urupfu wavuga yo toyo bubiri kubiramba ko vyose ikincumita mu mutima ningene ngira ntakaza urukundo rwanje ehe nguyu noneho ere kumenga yakumvise arungitse message yo ndapfuye upfuje uyishwe ni kanyenyeri yabimenye ndago yo gipe toyo ngubiza telefone nje kumusota Allo. Allo. Ego. Namaze kwinjira. Makaze hafi y'icumba ryamyemo. Oya sindinjira. Suragoranye gato. Hahagaze umupolisi. Nambaye uniforme z'umufilm. Ndagize bwake docteur. Amaro neza bwana infirmier. Mugwayi yaronse dodo zo mu gatondo. Musanze nagira ninjire kuzimuha. Kira bwana polisi. Kose dotegi kandi. Urakoze cyane. Wewe rero uti wagira umuhe doze zo mu gatondo. Ego musanze juste nagira ninjire. Niko mvuga umwe yaroko kibugo kumenga ubivuga udatomona. Ego numwe muri koma. Ari muri yasubiye muri koma. Nagira yari kanguye. Oya bambe umwe yikango ego ugiye guha doze umugwayi utazeta yiwe. Murambabarira. Mbeho humugira umuhiki niki. Ega niyo nyene mubona sinda kubwiye ngo nyereka hiri ndakubajije amazina yayo. Ega nta mugabo nta mutima ushasha n'umuri modo iracari yayindi. Okay let's tombe imwe mwamwandikira nyene reka nirabire muri anamuneze yanje ereze makwarije nanditse posology. Infirmier sa uyu mugwayi nta doze yo mu gitondo yandikiwe afite zo ku mugoroba gusa. Erega je nkurikiza ivyanditse none ivyo wagira ugiye vyanditse ivyo wagira umugirire ubwo ntubona ko wagira wica umuntu wewe. Oya tayeri ko ntabwo ndakubona ukorera muri service. Erega jewe ndi muri babandi bashasha bamwe muheruka kwangaca muntu ndi médecin responsable y'hôpital ni je nsinya ku mabebe yose recrutement wewe wabayangace cyari ko daherezo no kurukita bihombo n'ugumujugumira ufise n'ibyacu n'ibiki namahoro ngaho reka turane. Attention afise ngo fatafata. Gipe warukiri kurakora aya masaha wapi wibagiye ko nari mfise récupération kanyiye sinavyibagiye gusa mbona nyene usa nk'umuntu arushe cane nico gituma nace nibaza ko wavuca ku kazi nico gituma nenda kubwira undindire dutahana en fait sinaruhutse neza. Abo muga rero jewe aho naruhiye mwabantu ngiye kuruhuka ukuri kuri enquête yanje kuraha hafi ndabibona vraiment hafi urumva rero byose ubu wabimenye. Ego asha kwihangana ni vyiza iminsi maze ndi bloke nabona ivyo ndimu kanye yo narashatse kubikubwira kwirya nimero yamamagaye intera ubwoba ivugana n'umuntu w'umuhumuro gusa. Imuhumuro
bisigura ko ubwo atariyo bwazimiriye aha namye kwa brigadier Toto niwe yambwiye ibyavuye muri enquête bakoze urumva rero ntiwahavuja ku bitaro kubaza umwe yarokotse oya sinabaye nkijayo numva nakatiye nagira wavuganye nabo happy ubu destination ni muhumuro bidatevye kandi ashajya nzokurayo kuri wi ntujeyo gipe sinjeyo encourage-moi plutôt kuko enquête iheze neza ni succès kuri wowe nka Jean Wayizine kuko abantu bawe bazomenya ukuri barindiriye kuva ivyo ukuri bizi nyuma yawe ya security yawe none nk'ubu ugira icuba gipe ugira icuba na gipe ibihuha ni vyinshi ubu ho kuvuja mu escape abonetse abagumura abantu ni benshi ntiworaba barabikoreye ko kandi abantu baranabemera none wowe ushaka kuguza ubuzima bwawe n'ibihuha ko rivenda kubwiye donc ushaka tubahebere kugira ngo icuka kibi kiri hagati y'abaserukwa n'abarengero kigume huko nyene none sheri ntuzokwamira kuko ntuzobukiriho gutavyumva wowe abantu bazimije ubwato abariyo tukaruhuka turi babiri gusa wowe bazokuzimanganye mu mwanya muto gutavyumva ndiko ndagusigurira abanyarusanga igipe barakeneye inkuru y'ukuri kwizimira ry'ubwato kugira ngo intumya bakwiragiza ibihuha none kanye uremera ko ndakundaho ndavyemera mugabo uribaje nako nobaho nakuretse ukishura bakagutwara ubuzima uko nyene ndavyumva none okay basi reka ndakumvire nk'umuntu ndahapangira uwundi munsi none ntubona ariko rero gipe ndakubwira enquête je ndayibandanya ivyo bihebe erega nungahira usanga ukuri kuri ho gipe plan indirera aho gurazi ndakubwira nukuja mu bitaro kubaza ujya yarukutse kuko ukuri ni wagufise ugira ujeyo sha ivya gipe bigira bimukomerana mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe turumvise uko funderi yifatiye mu gahanga abarongoye izine mbega hamwe bo kwicara bakayaga bahuza kugira bakemura ibibazo vya izine hari ico vyokonona gute intererano zino museka tuzihere kuri nkuru nziza w'umuceru mu ntara ya Gitega aho yagize ati mbona funderi yo kwegera abarongozi ba izine bagakemura ibibazo bihari aho kubifatira mu gahanga ati kuko ibiganiro nivyo bihuza batase canke batumva ibintu kumwe Ingrid Muco w'Imana nawe mu ntara ya Kayanza muri commune Gatara nawe yagize ati ku bwanje fundera agiye hamwe n'abarongoye izine bakicara bakayaga kugira bakemura ibibazo vya izine ntaco vyo konona atahubwo hari ico vyofasha na kare ibigiye inama bigira imana ati bahanahanye rero ivyiyumviro batekanye bakumviriza icumviro c'umwumwe vyofasha gutora umuti vyoroshe Arone Hatungimana nawe ava mu ntara ya Kirundo muri commune Ntega mu gacimbiri ka Murehe no musarika akaba ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri commune Musaga neza neza mu Gikoto yagize ati ntaco vyo konona hamwe funderi yo kwicarana nabo basangiye izine ati kuko niba ari kwaba intambamye y'abandi ati ndamuhanura kuja inama n'ingingo na kare barayamaze bati tubiri tuvurana ubupfu ati kandi ibigiye inama bigira imana Wende munywanyi yatwandikiye ni Jules Ndwarugira avuka mu ntara na commune ya Muramvya muri zone Ugarama yagize ati mfatiye ku kiyago c'abarongoye izine na funderi bari bakwiye kumvikana bagasenyera ku mugozi umwe ati kuko ubugirigiri bugira babiri ati kandi bigiye inama bigira imana ati funderi nareke kwiyumva nk'ikimana ati mboneweho gukebura abameze nk'uko kwa funderi nibikubita gashi ati kwicara hamwe bakayaga bahuza kugira bakemure ibibazo vya izine vyofasha cyane ati ariko ni mu gihe bibaye mu maguru masha ati kuko batebeje kugura ico cuma vyohava bibakwegera ukononekara kw'amafi yabo bagaca bagira uruhombo yari intererano ya Gildas Nzambimana avuka mu Rutana Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Yamuremye Richard aba mu ntara ya Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati hamwe funderi yo kwicarana n'abarongoye izine ntaco vyo konona ati kuko barayamaze ko ukutavugana ari mwezi y'amazimwe ati kandi ngo ibigiye inama bigira imana ati bicaye bakayaga bahoza bushika ku muti urama bagashika ku nyungu ya izine ati gutyo abarengero n'abasiruko bose bakabukura mu ciwa ati kuko amata yoba yahuye n'amavuta bikavyara ivyiza gusa ati nidute intege cyane abantu bose afise agatima ko kuyaga bahuza kuneza ya benshi ati kugira amahoro n'umwumvikano bisasagare mu kibano ndetse no mu gihugu cyose reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha bunaho ni mama yatosomera akabazo ku gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca gipena kanyenyeri mbega mu bihe bigoye niyihe nyifata ibereye mu gihe twumva amakuru atandukanye ndasubiramwo
mwumvirije ikiyago ca gipe na kanyenyeri. Mbega mu bihe bigoye niyihe nyifato ibereye mu gihe twumva amakuru atandukanye? Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nabo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 913 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'867 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.